Mbahaye ikaze kandi mbahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nshuti banywanyi bacu kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya nkaba ngarutse mu mbashitse ko ukuri intambara yeruye hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda n'igihugu cacu Burundi. Mu nyuma z'amajambo akomeye cyane President Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza ni amajambo ataranezereje bamwe mu banyepolitiki bo nga mu gihugu c'u Burundi bavuga yuko President Evariste Ndayishimiye atarakwiye kwibonekeza mu majambo akomeye cyane y'agacamutwe kandi yo kwifatira ku gahanga igihugu kibanye c'u Rwanda. None RDF igisirikari c'u Rwanda FDNB igisirikari cacu Burundi ivyo vyiteguye gute intambara hagati y'ibihugu vyombi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira mu nyuma z'uko President Evariste Ndayishimiye yagirije ico gihugu c'u Rwanda kuba co bagiterera umuhari w'inyeshambo wa Red Tabara. Mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ayejeje kudushikira ivyo nyene ico gihugu c'u Rwanda cama kiyamiriza kandi kigahakana yuko kidaterera na gatoya iyo muhari w'inyeshambo wa Red Tabara. Mbabwire yuko Red Tabara igwana kandi igatera ibitero nga mu gihugu cacu Burundi imisi ku yindi. Mu nyuma z'uko nubwo biruko ibitero bituruka muri Republika n'intwaro rusangi ya Kongo binavugwa yuko iyo mwari wa Red Tabara rero nyene uturuka. Ariko President Evariste Ndayishimiye wewe ntahwema kuvuga yuko igihugu c'u Rwanda arico giterera umuhari w'inyeshamba Red Tabara. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba mu nyuma z'uko intambara ihejeje gutangura hagati y'ibihugu vyombi. Vyoba bimeze gute mu nyuma z'uko RDF yobejeje kurasa ku gisirikari cacu c'u Burundi? Ese igisirikari cacu c'u Burundi vyoba bimeze gute mu nyuma z'uko co bagejeje kwakira intambara ikomeye cyane no guterera President Evariste Ndayishimiye wibonekeje mu bikorwa bitandukanye mu nyuma z'uko adashigikiwe n'abasirikare? Mu nyuma z'ubuhemu bwabonetse guturuka muri uyu mwaka w'2023 ubwo abasirikari bacu b'u Burundi batanguraga kugaragaza umubabaro muri Republika n'intwaro rusangi ya Kongo kumva zo kugwana intambara atari igwabo. Abasirikari bacu bakagaragaza yuko President Evariste Ndayishimiye yabaye mukeke cyane, bakamenyesha yuko ibiriko birakorerwa muri Republika n'intwaro rusangi ya Kongo habayemwo umwumvikano hagati y'igihugu ca Kongo na President Evariste Ndayishimiye. Abasirikari ntibigera babwirwa urugamba bagiye kugwana. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba. Ese koko u Rwanda n'igisirikare cacu c'u Burundi vya bigiye gutana mu mitwe mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ayejeje kudushikira? Mu ijambo risozera umwaka ku bakuru b'ibihugu vyombi bamenyeshaga kandi bakagabisha abanyagihugu kumva z'amajambo akomeye cyane yaraheruka gushikirizwa n'abakuru b'ibihugu batandukanye yo mukuru w'igihugu ca Kongo President Felix Antoine Tshisekedi. Mbibutse yuko yanarayiriye kandi yanongerejwe ikiringo co kurongora ico gihugu. Mu majambo akomeye cyane President Felix Antoine Tshisekedi yashikirize yamenyesha yuko mu nyuma z'uko azobahejeje kongererwa ikiringo azocagaba igitero gikomeye cyane ku gihugu kibanye c'u Rwanda, akabategwa ingabo mu bitugu na President Evariste Ndayishimiye. Biboneka yuko bafashanye kandi ari abagenzi mu bikorwa vyo gutabarana. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira President Evariste Ndayishimiye akavuga yuko nanone umwasi umwe rudende afise ari ico gihugu c'u Rwanda. Ese koko ukuri ko bari uku? Munyemerere dufise abamenyesha makuru batandukanye, abahinga mu vya politike, abandi bahinga mu vyerekeranye n'igisirikare bamenyesha yuko President Evariste Ndayishimiye akwegeye igihugu cacu Burundi akarambaraye. Nubwo biruko Evariste Ndayishimiye wewe akamenyesha yuko yiteguriye vyose kandi atazobandanya kwihanganira ibikorwa bitandukanye vy'umugwi w'inyeshamba Red Tabara. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko President Evariste Ndayishimiye wewe yashikirije yuko ibiganiro hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda n'ibiganiro hagati y'igihugu cacu Burundi vyananiranye. Yamara Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD izo ngingo yaciye azifuta, amenyesha yuko ivyo vyose hakwiye gushirwa ibiganiro aho gutanguza intambara. Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko rikomeye cyane nyuma y'ibigwanisho kadundura vyaturutse muri Republika n'intwaro rusangi ya Kongo bishikirizwa nga mu gihugu cacu Burundi. Bivugwa yuko rero yiteguriye intambara ikomeye cyane igiye kuduhuza n'ibihugu bitandukanye vyo muri Afrika y'ubuseruko. Bivanye n'amakuru akomeye cyane ayejeje kudushikira, vyoba bimeze gute mu nyuma z'uko umuhari w'inyeshamba wa M23 wo bufasha ingingo ikomeye cyane yo gufashanya n'umuhari wa Red Tabara ugwanya igihugu cacu Burundi? Ivyo vyose vyoca bikwega akarambaraye mu gihugu cacu Burundi.
Perezida Evariste Ndayishimiye akatari gake yasavye na cane n'abakuru b'ibihugu batandukanye yo umukuru w'igihugu c'u Buganda, umukuru w'igihugu ca Kenya n'abandi batandukanye kuvavanura n'ibikorwa bitandukanye bya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo, ariko arahonyanga amasezerano. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya nuko dushobora kwisanga mu ntambara ikomeye cyane. M23 mbibutse yuko mu gihe yoba yejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo gufashanya n'umugwi w'inyeshamba wa Red Tabara umwanya ku mwanya, amasegonda atari makeyi birashobora gufata ingingo ikomeye cyane yo gufata igisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru wa politiki wa Gitega. Niko bibonwa n'amasoko yacu mu gisirikare. Perezida Evariste Ndayishimiye yohereje abasirikari batari bake abarungika ku rugamba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Ni vyaciye bitera agashavu abatari bake mu basirikari. Igisata c'u Burundi carononekaye mu nyuma z'uko kimenyesha yuko ibitumwa gitsindwa ku rugamba ari ibintu bikomeye cyane, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bafashanya mu kunyonora amahera yatanzwe na leta ya Congo barashobora gukemura kandi bagatorera umuti ivyo bibazo vyose vyugarije abasirikari bacu. Mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yejeje kudushikari, amakuru ateye ubwoba avuye muri service de renseignement mu mutekano mu gisirikare, baremeza yuko ibiko binini bihejeje kurungikwa. Amakuru dufise arateye ubwoba. Umugambi ukomeye cyane wo gukozanya ko hagati y'igihugu cacu Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda, mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe abandanya avuga yuko ibiganiro hagati y'abakuru b'ibihugu vyompi vyabandanije binanirana. Nubwo biruko abanyepolitiki batandukanye bagasopo Perezida Evariste Ndayishimiye bamubuza kwibonekeza muri iyi ntambara ikomeye cyane igiye gutosekaza ibitari bikeye wo mu mubano hagati y'abanyagihugu, urwanko n'ibindi bitandukanye. Nubwo biruko Evariste Ndayishimiye wewe amenyesha yuko kandi agatangaza kandi akagaragaza yuko ico ashira imbere ari umubano hagati y'umunywanyi we Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Evariste Ndayishimiye arashobora kwagirizwa gufashanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo nk'umugwi w'inyeshamba wa FDLR igwanya ibihugu bitandukanye ikorera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Mbibutse yuko Perezida Evariste Ndayishimiye abasirikari bacu yarungika muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo gushika ubu batanguye gukorana n'umuhari w'inyeshamba wa FDLR ugwanya igihugu kibanye c'u Rwanda. Amakuru dufise arateye ubwoba. Reka tubanze dutangurire kuri aba bashingantahe abanyepolitiki batandukanye bagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye kuba nyene yarishoye muri iyi ntambara kandi agiye kubandanya yibonekeza mu bikorwa bitandukanye. Ibi vyose bakavuga yuko ari ivyo bigiye gukwegera akarambaraye igihugu cacu Burundi. Ijambo rikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye aciye yishura korora moso zirateye ubwoba. Ninde nanone azoshira imbere ubutungane mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye wewe ubwiwe ari we nyene yifatiye iminwe yo gutosekaza agateka kazina muntu. Abasirikari bariko baragaragaza umubabaro, imiryango yabuze ababo, abandi basigaye ari imfuvyi. Amakuru akomeye cyane dufise arateye ubwoba. Aragoye gutegera kuko ubwa mbere aragiriza igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu kuba byarahaye indaro abo yitabicanyi muri 2015. Nibaza ko ari ngombwa gusubira kwibutsa ko naho isa n'utabizi cyangwa bigira bibona sentare yo mu karere yaciye urubanza ikerekana ko kiriya kiringo ca gatatu cavuyemo izi ngorane zose ari giteye ku biri n'ibwirizwa shingiro. Abagize amakosa bagize kudeta rero sabahunze babo bagerageje guharanira ibwirizwa shingiro, ahubwo niwe na bagenzi be nibo baciye ku ibwirizwa shingiro. Yavuze rero ko abo bahunze igihugu bahawe indaro mu bihugu bica nk'ibiriya bari bakwiye gusubizwa mu Burundi gacibwa urubanza, ahubwo nibo bakwiye gucibwa urubanza ko barenze ku ibwirizwa shingiro. Ica kabiri kwagiriza cyane ibyo kwagiriza u Rwanda ngo rufasha abicanye n'ibiki kubera biriya byo bifatikije kuri ibi biheruka by'intambara zabereye ivugizo. Izo ntambara zabereye ivugizo Red Tabara yavuze ko hari abasirikare 9 bapfuye niba ntihenze. Leta umunsi ukurikira uza yiruka kutubwira abapfuye, abakenyezi, abana, inzoya, iranategura ishingurwa ryabo. Ibyo idahora ikora mu gihe n'abakozi bayo bingitse muri mission baguye ku rugamba muri Somalia no muri Congo
biboneka ko yashatse gukoresha ibyabaye hariya naho tutaramenya neza uwo yarishe bariya abantu, kuko naho biramaze gushika ko leta yica abantu, abasirikare abapolisi bica abantu babaziza ngo ntibavuze yuko hariho abasi bari bihishije muri izo ntara. Ico naco kiraboneka ko giteye amakenga cane. Ico leta y'u Burundi n'umukuru w'igihugu batagishobora guhisha ni ukuba bararungitse ingabo muri Kongo, izo ngabo zikaba zambaye umwambaro umwe n'interahamwe n'abamayimayi n'abandi bose bicanyi bari muri Kongo bazwi. Abasirikare b'u Burundi batacyubahuka no kwambara umwambaro wabo, basangiye umwambaro n'iyo mirwi izwi n'isi yose ivyo ikora. Kuba atagishobora kubihisha rero birasigura ko aca yitangiriza imbere kwagiriza abandi, kwagiriza u Rwanda cane cane. Harimo n'ikindi kintu giteye isoni, giteye naho kitagoye kumva umuntu asanzwe azi ibyo leta y'u Burundi ikora, kuvuga ko aba homosexuel bari bakwiye gushirwa mu kibuga bakicishwa amabuye. Uri umukuru w'igihugu n'uwoba yarisha abantu ntawo mwica gutyo, ntawo muhana gutyo, ntaswe ibintu bihagaze kwihitamo ry'abantu, ku burenganzira bw'abantu. Kubona umukuru w'igihugu abivuga muri ariya majambo birerekana nature yiwe n'abo bakorana, kuko biriya bintu yavuze birasiga ubwenge. Nta muntu yoba akivuga ibintu nka biriya kuri kino gihe tugezemo ku bandi bantu, naho baba bakoze ikosa ryabonetse, uretse biriya birimo imari nyinshi kandi zumvikana. Ibyo rero byose birerekana ko Burundi ataho bwavuye, ataho bwagiye, ibibazo bikiri byose n'ibindi bimwe biza byuzurako. Tutavuze ibyo kwigamba ko we afise ibyo kurya bihagije, ico ajejwe si ukurya ngo ahage, ni uguca inzira zituma abarundi bose, abantu bose ari mu Burundi bashobora kubaho mw'iteka bakibeshaho. Si ukwigamba ngo warafise ibyo afungura, arafise byinshi ngo n'abandi ntibagire nkawe, ntibashobora kugira nkawe ko ntafise uburyo nk'ubwiwiwe. Kandi ico ajejwe we ni uguca iyo nzira ituma abana bariya bari mu gihugu bashobora kwibeshaho mw'iteka. Aha akazu kiwanje i Bujumbura ubu kariha muri ntuzeye muri Berbe, uwupanze ariha muri Berbe yanditse ko ngo Ruwaye Hatungimana Leonidas kuri konti ya Cour Supreme, kuri konti ya sentare na Hinyuza. None ko amafaranga bayatwara akaja ego none gantuze reka basi mfate ko kubera uko nsanzwe meze jewe rero bahora banyitanga intagondwa mugabo n'ubutagondwa muri bya bindi by'uko umuntu jewe ntawe ushobora kumpinduza ivyiyumviro ngo ni ukubera nguze ampaye amahera anguze ubutunzi canke ngo ampinduze ivyiyumviro kubera nteye ubwoba. None umugore wiwanje n'abana biwanje kw'iyo nzu tuyisangiye nabo baziriki ewe ngira ngo ako karero utwo twonyene turakwiye, ntawo hava aja n'ibyo bariko barankorera ku matongo ari mu Cankuzo n'ibindi rimwe no kubo tuvukana canke inshuti bavuga bati wewe uri nico mupanana naka. Kandi yavuze iyo ariko ico reka ndakireke no hava mvuga byinshi. Nuko rero ice ku masonga ngira naco kiri mu vyerekana kumbure ko ku bato batahura ku majambo aremereye mwakoresheje mu kuvuga ukuntu ateye umukuru w'igihugu, kumbure bo batahura kuruta. Yego yo dutahura kugira ngo ntiduhave tunarenza n'urugero. Imvugira kuyamara y'umugabo yakunzwe na bake. Novuga rero kugupfunga bunyoni twebwe ico nta n'ikintu bitubwira, kuko iyaba none ko atunze bunyoni namushyira imbere y'ubutungane haheze igihe kingana gute, ko abantu bose yirirwa aravuga ngo ntibatomoye, ngo baranyuruje ngo amahera ngo kuruze kuri rwa rugomero umuyaga ngo kuvomera hariya ni Kajeke Rwanda hariya muri Bubanza, abo yavuze ngo batwaye amadovize ngo bagiye kurangura ntibaza n'ibintu, abo bose aravuga mugabo nta muntu n'umwe yigera ashengeza ngo twumve ivyiwe. None
wumva uko no gupfunga kugira ngo igihugu gitora koyo canke ni bya bindi nyene by'inzigo gusa. Yewe ndendagejeje ngaho. Ego Pacifique Ninazwe mwakurikire Leonidas Hatungimana ariko mwebwe bo mwatanga amazina mu bakekwa mu byaha byo guhungabanya gate y'akazina muntu mu kunyuruza abantu n'ibindi, hari amazina mwaza muvugamwo nka General Bunyoni, hari mwavuga nka Komiseri w'amahoro Desire n'abandi. Uno munsi abo nabo haraciye amezi President Ndayishimiye akaba yabashize mu mvuto, nubwo nk'uko uwo musangiye ikiyago ari ku murongo aje kubivuga, tukiteze ko bashengezwa bagashitsa imbere y'intahe, maze intahe ikavuga nimba ibyo bagirizwa ari ukuri cyangwa atari ukuri. Mbega namwe ntimwashimye ko kumbure ko aho mwasaba yuko bokurikiranwa n'ubutungane uno munsi bari mu mvuto? Kuri ico najewe sinza gutandukana cyane na Leonidas Hatungimana, kubera ko turavye ivyabo bantu bariko baragirizwa nta na kimwe kijanye nibi byo guhungabanya agateka kazina muntu. Nta numwe muri abo ariko arabazwa ibibazo byabo twavuze banyurujwe, amazina yabo akavugwamwo, umwe bikabizwi abantu yagiye arafata we nyene babonetse ntibigire basubira kuboneka. Uwundi yari umushikiranganje w'umutekano, bivuga ko ari we yasinya ubwa nyuma ico abafashwe baza gukorerwa. Muri abo nta numwe ariko arakurikiranwa kuri ico kintu. Noneho iyaba cyari ico bafatiwe, mvuge nka Leonidas Hatungimana, ni wofata Bunyoni ngucureka Gerevazi Ndirakobuca. Ibintu muri ibyo byo guhonyora hagati y'akazi na muntu usanga Bunyoni yagirizwa, nibyo nyene na Ndirakobuca usanga yagirizwa. Ibintu ivyaha bikomakomeye byagiye byaba ibyabaye ubutegetsi bugitangura kuva muri za 2005 kuduga, nibyo havuye bikomera gose mu kiringo cya gatatu, usanga ibintu byose bikomeye cyane Bunyoni na Ndirakobuca bose bari babirimwo. Ni wavuga Safisha, nitwavuga Manirumva, ibintu by'amafuti byose ngira byaranze ubutegetsi bwa Nkurunziza. Biragoye kuronka Bunyoni ukareka Ndirakobuca. Rero yaba cyari ico yafatiwe, nta na gutoya yari gukura Bunyoni bacamusubiriza Ndirakobuca. Kira noneho abantu bose tuzi bagiye baragirizwa ivyaha bene ivyo by'ugonyora hagati y'akazi na muntu, ubutegetsi bwa Ndayishimiye barakomeye ntaco babaye. Ugiye mu iperereza abo twamye tuvuga gushika ubu niho bari, ugiye muri bimwe nariko ndavuga giperereza rya gisirikare ho byabaye by'akamaramaza, twahejeje kuberekana baca barungika bamwe barungika mu bikorwa byo hanze aho baza kuronka amafaranga menshi. Aho hari nk'icegera c'umukuru hari turoro mufise. Ego duhera bwa mbere kwa ari umukuru w'iperereza nyene ry'igisirikare ico gihe, Ernest Musaba, iko yarakuwe mu mabanga yo kurongora iperereza ry'igisirikare, ariko acahabwa ikibanza gikomeye kurusha mu gisirikare, ahabwa logistique. Nico kibanza havuye ikibanza c'umukuru w'igisirikare, nico kigira kabiri abasirikare bose usanga bifuza kujamwo. Tubona ko yashimiwe, yahawe amafaranga. Ufashe wari cegera ciwe ari we twama turavuga amadosiye yose, wasanga iyo bagiye gufata abantu yarahishikira canke akarungika ababafata. Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru yaciye arungikwa mu gikorwa kijanye n'iperereza mu karere ka East African Community, akorera i Nairobi muri Kenya, aho ahembwa incuro ngira nka 20 canke 30 umushahara yoba yahembwa mu Burundi. Hariho umuntu igisongerezi mu ntwara miheto yaba ari warongora kenshi imigwi yabigiye gufata abantu, uwo bita Ajida Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock. Ubwo nyene nawe yaciye arungikwa muri Somalia muri batayo ya 36, agenda turiko turabivuga twanabyanditse twashoboye kubivuga, ariko ajayo. Ubu twumvise ko aherutse gutaha, turacakurikirana ubu naho ibyo bariko baramutuma ivyo ari byo. Hari amakuru dufise y'ibyo bariko aratumwa bishasha, ariko tuzoza kubivuga ko ari uko ivyo bintu bizoba byagiye habona. Murumva ubwo n'uburero butoyi mworindira ko bija habona canke mwobivuga mugakinga nimba aricyo bizokonona?
n'ibyabaye tubivuze batwambika ibara, hari akantu twovuga ibitarabaho byo bibindi. Ibyo tuzobirindira nibyaramuka bishitse bamenye ko ayo makuru tuyafise y'ibyo bariko barategura kumutuma bindi bibi. Ayo makuru turayafise, niyo byashika tuzobivuga ko ari ibyo bamutumye. Hanyuma urumva aho cyari uriko rambaza uti none bafashe abo bantu mwene mwanezerewe. Nukuri abantu bose bagiriwe nabi n'igihe cyo ku ntwaro ya Nkurunziza, nta muntu atoshima yumvise bafashe Bunyoni, nta n'umwe. Ariko icyo afatiwe ntaho gihuriye na bya bindi abantu bari bipfuza ko aja kubazwa. Ahubwo nk'uko rero Hatungimana bivuze, Bunyoni yafashwe kubera ko umukuru w'igihugu atanguye kumva ko abangamiwe mu butegetsi bwiwe. Yamufashe kugira ngo ntamwaka ubwo butegetsi, nico cyonyine yamufatiye. Ntabwo yamufashe kubera ko yishe igihugu, yishe abantu, yanyuruje abantu. Ibyo ntaho bihuriye. Mbere mu rugendo Perezida Ndayishimiye aherutse kugira mu Burusiya, sinzi ko abantu bamukurikiye rwose. Buriya mu Burusiya Perezida Ndayishimiye yaravuze by'ukuri ibintu afise mu mutwe ibyo ari byo. Hari abaperezida benshi iyo bageze imbere ya Putine umengo bageze imbere y'umubyeyi bakikuramwo nyene bimwe mu bihanze umuntu nka kujya wojya kubwira umubyeyi wawe umubwira ibintu biguhanze. Yavuze ibintu bikuru n'uvuga bikuru ni 2 canke 3. Icya mbere yavuze ko kimuhanze kimubabaje nukubona hari abantu baguma mubaza iby'agateka kazi na muntu. Icyo nico yavuze, ngo arabajwe nukubona ngo ibihugu bikomeye ngo biguma bikoresha ibintu by'agateka kazi na muntu mu bintu bya politike, kandi bakiha n'ububasha bwo gufatira ibihano ibindi bihugu. Icyo nico kintu kimuhanze. Kumva hari umuntu waza agateka kazi na muntu icyumviro cyanyu cyari cyacitse, sinzi ko yibeshye umwumvira ibyandi majambo yose avuga. Pacifique, sinzi ko muri ko muranyumva, sinzi ko muri ko muranyumva. Kumbure ko byari bigoranye ijwi ryanjye ariko riragenda, aho mwari muhereye mwari ko murasigura mushitse ku kuntu ku majambo Perezida Ndayishimiye yagiye gushikiriza mu nama yahuje abakuru b'ibihugu vya Afrika bahuye n'umukuru w'igihugu cy'u Burusiya Vladimir Putin. Ijwi ryasa n'iryagiye ngira mugaruka kuri ico cyumviro mukerekana aho mwari ko munerekana ko hari ikibazo cyatumye Evariste Ndayishimiye kumbureke akoresha inzego z'ubutungane mu gufunga Arengiyome Bunyoni. Yaravuze ko mu kintu cya mbere kimubabaza kimuhanze ari ukubona ibihugu bya rutura biguma byikoresha ngo iby'agateka kazi na muntu ngo mu mvo za politike. Yongera aravuga ko ababajwe no kubona ibyo bihugu kandi byiha gufatira ibihano ibindi bihugu. Ni ukuvuga ko ikintu kimubabaza ukibwiye Ndayishimiye ni ukumubaza ikibazo cy'agateka kazi na muntu. Uba tumubajije abanyuruzwa, tubajije ibyo abicwa, ibyo ntakeneye kumva bivuzwa. Kandi umwumvirije no mu mvugo ziyo aravuga ibiturire, aravuga iterambere, ariko ntuzomwumva avuga iby'aba bantu bicwa n'iby'aba bantu banyuruzwa. Ikigira kabiri rero yavuze gikomeye imbere ya Putin, yavuze ati jewe imfashanyo nipfuza kumpa ni imfashanyo y'ugukingira ubutegetsi. Ico yavuze la sécurité des institutions. Yavuze ko akeneye ko amufasha gukingira ubutegetsi bwiwe. Ico kiramuteye ubwoba. Akavuga kandi ko yifuza ko amufasha ibijyanye no kumenyesha guhanahana amakuru, la sécurité des communications. Kumbure ashobore kumenya nk'abaduha amakuru abari bo, kumenya abari mu butegetsi bwiwe ibyo bavugana, ashobore kubacunga. Ngivyo ibintu bimuhanze bica biza guhura rero nibi turiko turavuga kuri Bunyoni. Ndayishimiye agwanira ubutegetsi bwiwe ko buguma buhagaze gusa, ibyo bindi ntumubaze. Ibyo by'agateka kazi na muntu sibyo vyiwe. Rirya jambo n'ukuri nabonye ko ariho ubwa mbere yisiguye, avuze ico yemera nyene ico arico, ku buryo atawobandanya mwihenda ko Ndayishimiye ashaka iki, afise iyihe ntumbero. Gukingira ubutegetsi, agateka kazi na muntu ntumubaze. Ego, Leonidas Hatungimana, kumbure ko umwumvise Pacifique ariko aravuga ibijyanye n'amajambo yashikirijwe na Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu nama aherukamwo mu Burusiya, aho asa n'uwerekanye ko hari ikibazo cy'umutekano w'inzego.
mbega kubibaza ko hoba harabaye ihungabana ry'umugambwe canke ry'inzego mu mugambwe kubera ifungwa rya Bunyoni vyoba ari vyo, mbega ku makuru mufise hoho ni igiki coba cyaratumye Evariste agira ubwoba ku buryo yifuza ko Putin yomufasha gukingira inzego zimukingira umutekano mu gihugu, mbere agahabwa n'uburyo bwo guhanahana amakuru buhanitse bwo mu bihugu bitura? Murakoze. Icambere nobanza kuvuga yuko Evariste Ndayishimiye ubwo bwoba bw'inzego nuko aramaze kubona ko abarundi batanguye kumenya ko atacamariye igihugu. N'umukuru w'igihugu mugabo ntariko akora ibyo umukuru w'igihugu ategerezwa gukora. Aramaze kubibona yuko abantu batanguye kumuhinyura. Ni ukuvuga rero ubu aguma ari mu bwoba, mugabo agaca hari indwara abaganga bakunda kuvuga bita ngo syndrome nimba ari ibris. Ni ukuvuga ubu agaca wewe agwiza gusa kuvuga amajambo yuko yoba ari nk'umukuru w'igihugu. Ubu rero ni ukuvuga agendana ubwoba, abona ko umwanya wose ashobora gukugwa, agakugwa nande. Ibyo rero ashobora gukugwa n'uwo ari we wese, na cyane cyane nk'uwo aba yumvise badahuje kuri iki na kiriya. Mu ntunge rero mu mburane ntagire uhava yumva yuko muri abo yinuba baba bagomba kumukura, twemeza ko baba bagomba kugira icyo bahindura cyiza. Oya, hari amategeko kumenya naho tuba tumaze kuyamenya, mpave mba nka Pacifique, hari ibyo tutarasoma ku rutoke tutohava duca tugira ko amanama yabo usanga kumbure bigoye. Imidari byo byose biraboneka ko mu mugambwe CNDD-FDD mugabo ni umugambwe ibyawo byamaze gucangana, nta n'uwo nawe uraba cyane mu barongozi bamwe bari muri CNDD-FDD cyane muri systeme CNDD-FDD. Urabona ko hari abantu babona ko bashobora kumugera amajanja. Aho rero si ukuvuga ko bamugera amajanja bamwe kugira ngo bahindure ibintu uko dushaka, utwo tubyifuza. Oya, ni ba bandi vaho ndahaje bariho, ariko kumbureho hariho n'abifuza kugira icyo bohindura kizima. Ni ukuvuga rero ko Evariste Ndayishimiye ubu agendera mu bwoba ku buryo igitangaje rero nuko yibaza ko ibigwanisho ari byo bishobora gukingira urwego rw'umukuru w'igihugu. Mbega ibyo ko bishobora kuba ibyo byo kumubangamira bishobora kuva mu bari kumwe, mu bo yoba hari ibyo bigwanisho nyine. Ngira muri ko murabona uburorero bwinshi muri ibi bihugu byo muri Afurika yo mu burengero, aho bari abantu nyine bari baratoneshejwe aribo bahindukiriye abo bakuru b'ibihugu. Ni ukuvuga rero ko Evariste Ndayishimiye ubu ariko atwaza ubwoba, ari nacyo gituma cyaja mu mukazo amera nk'uwitanga abantu. Muramenya ndi generale basha, ni gutontoma byerekana yuko ari mu bwoba, ariko atwarira mu bwoba. Kandi rero abarundi babimenye, umukuru w'igihugu ageze kuri urwo rugero, uwo bahura aravuna atazi n'icyo amuvuniye. Abarundi bamenye yuko harimo kugera ko bikangura. Yego. Leonidas Hatungimana, mbere yuko nsubira kwa Pacifique, kumbure ko mwebwe murerekana amakenga mufise n'ubwo umukuru w'igihugu yoba arimwo canke ibyo adashoboye, ariko hari ku rundi ruhande rw'abandi babona ahubwo ko ari mu bakuru b'ibihugu boba bashoboye guhindura ishusho y'igihugu, ajya hanze kenshi, yitaba amanama kenshi, bafatiye kuwo mwari musanzwe muvugira umuhisi inkuru nziza kenshi atakunda kuja hanze. Mwebwe uno munsi kuba hari abamushimira ko yoba yarahinduye igihugu uno munsi kigenderwa n'abantu benshi, nawe agenda hanze, hasigaye habera amanama atari make ku rwego rw'akarere mu Burundi,
ivyo mwebwe ntimubibona yuko wa wundi mwita ko ari uw'amajambo gusa cyangwa umunyabwoba hari akantu yakoze gatuma hari abamwemera? Ego hariho ibyo akora abantu bashobora kubiraba bakabiraba ryiza, natwe hari ibyo ushobora kuraba ugahumiriza ukahumiriza kugira ubibone neza, ukamera nk'uhumaguza kugira ngo urabe ko ubibona neza. Ariko nk'ibyo byo kuvuga by'imigenderanire nibyo yariyuguruye, nta handi umuntu yovuga ati nta ndege imusiga, kuko hajya kugira muri zijya ndege kugenda muri ayo manama hari n'ayajamwo ndi ubwenge adakenewe, hari ingendo afata zidakenewe. Noneho yararonse n'umwungiriza muri izo ngendo, umukenyezi wiwe nawe nyine nta ndege imusiga. Ngira n'ubwa mbere yemwe mbonye umukenyezi w'umukuru w'igihugu agira ingendo nk'iziraha, ni ukuvuga bariyuguruye kweri. Ariko mumenye ko igihe cyose umukuru w'igihugu afashe urugendo cyangwa umukenyezi we afashe urugendo, hajya n'inoti babatekerera ni nyinshi. Nibyo kuri Nkurunziza harageze igihe Nkurunziza arinuba amakungu, aranatinya amakungu, atinya yuko kumbure ho hava hagira abamugirira nabi mu rugendo, arikata aranka gusubira kugenda. Mugabo rero uyu munsi nimba Evariste Ndayishimiye ibyo yarabyuguruye agenda kenshi ngiranga ariko aririha n'ingendo umwisi Nkurunziza atagize, twege turabicazana. None azaniki ko tubona igitoro mu Burundi atakiriho, mu bihugu duhana imbibe kiriho naho cozini. Azaniki ko tubona atasukari abarundi bafite. Azaniki ko tubona amabarabara yose yabaye ibinogo. Azaniki ko tubona n'abari bemeye gufasha Burundi batatinze n'ubundi babufasha. None azaniki izo ngendo zinariki igihugu? Nimba ari kujya kuririra Putine, yemwe izo nimba ari abarundi bashima, nta kundi bo bishima. Ariko twebwe turabishima, ariko tugashiramwo tugasukamwo mabisi tuvuga tuti ibyo si byo bya mbere umukuru w'igihugu ajejwe. Nibyo kugira imigenderanire n'ibindi bihugu ni byiza, ariko murabe nk'umutahe n'uburyo ashira mu ngendo zo kuja mu Rwanda arungitse intumwa ziwe, mugabo zitagiye kurondera ko u Rwanda kumbure haba imigenderanire yo kugurura imbibe n'ibiki, ariko bagiye kurondera gusa ngo abo babariyo bagirizwa ko bagombye gutembagaza inzego mu 2015 abazane abapfunge. Mbega babazanye bakabapfunga, abarundi baca bunguka iki? Uburundi buca butera imbere. Murabe uwo mutahashira wa mutahe nababwira w'inzigo, akarungika amahera n'amahera, abantu bakagenda ngo bagiye kurondera abantu ngo babazane babapfunge. None bazanye bakabapfungira i Burundi, bunguka iki? Uburundi bwunguka iki? Naho rero tuvuga tuti yaba yariyugururiye ibihugu, twebwe n'ukuri nta kintu tubonamwo ko gihambaye rwose. Ego akabazo gatoyi kumbure ko kajanye n'ubwoba mwagerageje kwerekana